Twongeye kubaha ikaze kandi abakunzi bacu banywanyi bacu dukurikirana mu mpande zine z'isi ikaze none makuru uyu munsi amakuru yacu agiye kwibanda ku inkuru imwe rudende iyi nkuru nayo ijanye n'igihugu ca Amerika igihugu c'amata n'ubuki iki gihugu rero mu myaka myinshi cyane gose cagiye kibonwa nk'igihugu c'amata n'ubuki ndetse n'ubu abantu benshi niko bakibona igihugu ca Amerika nk'igihugu c'amata n'ubuki ariko rero mu minsi yavuba mu myaka hafi ine iheze ngo vyoba ariko bikimeze kuko benshi batanguye kubona ko Amerika ari igihugu nk'ibindi byose ndetse igihugu gisanzwe nk'ibindi ndetse aho ubuzima bwaho butanguye kuba ubuzima bugoye cyo kimwe n'ahandi hose ku isi aho abantu benshi bari muri Amerika ngo batanguye kwidogera ubuzima ndetse bamwe bagatangura kuva muri kino gihugu bigira mu bindi bihugu aho ibitigiri vyerekana guhera mu bihumbi 2020 gushika mu 2022 abantu benshi bavuye muri Amerika baja muri Canada ndetse n'ibindi bihugu nka Australia n'ahandi aba rero bisa nuko kwari guhunga ubuzima bugoye cyane gose ngo bukomeye muri Amerika ibitigiri rero vyerekana ko abanyamerika b'abatunzi ubu bariko barondera izindi double nationalité canke nationalité zigira kabiri abahigwira ngo abanyamerika ngo nibura bashika ngo ibice 30% umwaka uheze n'umwaka ngo baraprayinze basaba ayandi maviza canke ayandi mapassport mu bindi bihugu baho biboneka ko bariko barondera iyindi nzira yo kuva muri Amerika canke ayandi mahigwe ngo kuko babona ko ivyakazoza ka Amerika bisa nibigenda bititubuka ndetse babona ko Amerika itera itakaza valere canke indangagaciro yari ifise mu myaka yahera ibi rero bivugwa n'ibinyamakuru byinshi byigenga The Independence News aho bavuga ngo abanyamerika benshi baraprayinga gusaba amanationalité muri za Canada mu France mu Bwongereza ndetse n'ahandi no muri za Hungary n'ahandi mu bindi bihugu nka za Finland ndetse na za Iceland ngaho bino bihugu rero biboroheza cyane na cyane afise imitahe myinshi ngaho kuba office nibura bino bihugu kuba office hafi 100 by'amadolari canke kuduga ngo ushobora kubona nationalité ugenda ugasaba kuba mu business partner n'undi muntu muri ibyo bihugu canke ukagira business yawe canke ugasupportinga amashariti canke amashira hamwe yo gutanga imfashanyo y'ayo mareta maze leta zaho zigahita ziguha uburenganzira bwo kuba umwene igihugu ugahabwa passport ugahabwa umwene igihugu mu birero abanyamerika benshi bariko barabikora nko kurondera yindi nzira y'ukubaho ukundi ndetse ibi vyegeranyo bikavuga ko bamwe ndetse bariko bava no muri Amerika bakaza muri Afrika aho naho nyene baza bagasaba ubwene igihugu bazanye imitahe ibi rero vyerekana ko bisa no gutangura guhunga igihugu ca Amerika ngaho naho ubuzima butanguye kuba kugorana muri Amerika aho abanyamerika benshi batacyumvamwo Amerika nk'uko bahora banyumvamwo mu myaka 10 na 15 iheze aya makuru rero nyene yo muri Amerika avuga ukuntu abanyamerika batanguye kwinubira igihugu cabo vyerekana ko mu myaka 5 iheze ibitigiri vyagiye vyongera cyane gose by'abanyamerika bafise double nationalité no kuvuga bafise nationalité z'ahandi mu bindi bihugu aho umwanya n'umwanya bashobora kuva muri Amerika bakigira mu bindi bihugu ndetse ngo ubu abatunzi benshi batanguye gukura imitahe yabo muri Amerika imwe bayijana mu bindi bihugu aho ngo barondera ibihugu bifise amatagisi makeya cyane ajana ngo ko muri Amerika abasanzwe batoza amatagisi menshi rero abanyamitahe barondera mu bihugu byo muri Aziya ndetse no mu bihugu byo mu Burayi bisanzwe bigira amatagisi makeya bakigira bakajanayo imitahe yabo ndetse abandi bakaza muri Afrika abo rero aho bagiye hose bagasaba gaca bahita basaba za nationalité bakiberaho ubutinya ko ngo Amerika ibatoza amatagisi menshi ndetse bamwe nibiyandikishe ko arabanyamerika bagahita biyandikisha kuri ama business yabo ko arabene igihugu ivyo bihugu mu gihe baba bamaze guhabwa nationalité kugira ngo Amerika ntibandanye ibatoza ayo matagisi nubwo biruko rero bamwe batanguye abanyamerika b'abatunzi batanguye kwinubira igihugu ca Amerika ariko rero Amerika n'ubu iracari ya mbere kuronka abapirika basaba kuja kuba muri Amerika aho mu myaka ibiri heze nibura abantu kw'isi yose bashika miliyoni 8 baraprayinze basaba za green card canke basaba amaviza yo mu bundi buryo kuja kuba muri Amerika
ibi rero vyerekana n'ubundi ko igihugu ca Amerika inyuma ya Amerika kikibonwa ko arico gihugu gihambaye gikomeye cane gose ndetse igihugu c'amata n'ubuki kw'isi nk'uko vyari bisanzwe biri mu ntumbero y'igihugu ca Amerika kivuka ico bise the land of opportunity canke the land of dreams ngo where all dreams are valid, ngo aho indoto zawe zose ngo zishobora kuba iz'akamaro canke zishobora gushika. Kino gihugu rero kibonwa na benshi nuko ariko kikimeze ko ari igihugu indoto zawe ugiyeyo zihita zishika, ariko rero ngo benshi iyo bahashitse ngo siko babisanga, ndetse benshi ngo mu myaka 5 canke 10 bahita bigarukira kuba ku mugabane wa Afrika canke bakagenda mu yindi migabane, aho ubuzima bwaho muri Amerika ubu busigaye bugoye nk'ahandi, ndetse abantu benshi ngo b'Abanyamerika bakora ubuzi bubayabaye ubwo bita ivyo bita minimum wages, abantu bakorera ya mahera yo ku masaha bakora ubuzi bubayabaye bararuha cane gose kurusha mu bindi bihugu byose, aho bakora amasaha menshi kugira bashobore kubaho, bashobore kuriha amabili, bashobore kuriha inzu n'ibindi vyankenerwa. Ibi rero nibaza ko abari muri Amerika basanzwe badukurikira murashobora kugira commentaire kuri iyi nkuru mukatubwira uko bimeze, niba ibi vyegeranyo vyigenge ari byo ko ubuzima buriko buragorana muri Amerika. Abanyamerika benshi bariko biyumvira kuja kuba mu bindi bihugu aho kwiyumvira kuba muri Amerika, mu gihe Amerika cari gisanzwe kibonwa ko ari igihugu c'amata n'ubuki. Iyi nkuru rero ivuga kandi ko abamiliyarderi b'Abanyamerika bariko baragerageza kubaka ibindi bisagara mu bindi bihugu byinshi bitandukanye, aho bagenda mu bindi bihugu bakubaka amazu meza, bakubaka neza kopi y'ivyo muri Amerika, kubera kutizera ko Amerika izokomeza ikaba igihugu c'igihangange kw'isi, aho babona ko ubuzima bugoye, aho babona ndetse bavuga ngo ibi bituma rero babona Amerika gutya ngo ni nk'injyane ziri muri Amerika zikunze kuba imyiyerekano n'ibindi politiki bitari nziza. Ibiro bigatuma abantu b'abatunzi bavuga ati tweko dufise amahirwe dufise amahera, reka turondere indi option canke turondere ahandi mahitamo aho tugire aho dushobora guhungira mu gihe amazi yorenga inkombe. Ibi rero biriko birakogwa n'Abanyamerika benshi. Aya makuru tubandanya twabatoza kuko iyi nkuru ni ndende cane gose, uko twayibonye mu nyamakuru bitandukanye biriko biravuga ko aho bimwe vyerekana n'ibitigiri by'Abanyamerika basavye nationalité mu bindi bihugu uyu mwaka uko bangana, ndetse n'abazihawe n'imitahe y'amafaranga yavanywe muri Amerika ikajanwa mu bindi bihugu, aho amasosiyete menshi Abanyamerika bayakuyemo imitahe bakayazana, bamwe bayijana imitahe bayizana muri Afrika mu bigo vyinshi byo muri Afrika, abandi bayijana ku mugabane wa Asia, ndetse abandi bayijana ku mugabane w'Uburayi, bivanye umwe wese amahitamo yiwe. Ariko biboneka ko aba investor muri Amerika bariko baragabanya imitahe muri Amerika bayijana mu bindi bihugu. Ibi rero bishobora gutuma ubutunzi bwa Amerika bugabanuka ku rugero runini cane, mu gihe nyamitahe baba batanguye kwinobera kino gihugu, abafise amahera menshi bakayajana mu bindi bihugu. Naho rero turangirije iyi nkuru yo ku gihugu c'amata n'ubuki nkuko bamwe babivuga. Niba rero nawe ushaka kuja muri Amerika uyumvire inshuro zibiri, uyumvire kabiri, kuko Abanyamerika nabo batanguye ubwabo kwahunga. Nawe uzi rero niba nawe ufise iyo migambi wibaza ko ari igihugu c'amata n'ubuki, ariko ico twakubwira nuko ubuzima muri Amerika ntabwo bworoshe nkuko uvyumva canke ubibona kuri social media, ndetse niho muri Amerika haba ibyago byinshi cyane gose kurusha n'ibindi byago biba mu bindi bihugu, aho kwicwa wishwe n'inkoho canke abyuzi z'abapolisi n'abandi ari nyinshi cyane gose ku rugero rwo hejuru kurusha no mu bindi bihugu bikenye. Mwakoze rero abadukurikiranye, mugire commentaire ku bijanye n'inkuru, ndetse bashikare kuba natwe no mu yandi makuru. Imana ibaha umugisha, mugire ibihe byiza.